hari ibintu biriko biratangaza muri iki gihugu cy'u Burundi, umuntu yobandanya yibaza ingene iki kibazo c'igitoro kiriko kiramara imyaka 5 irenga kidashobora kuva mu nzira. Nukuvuga ko imanda y'umukuru w'igihugu ahari ubu igira ihere tuja mani matora ico kibazo cananiranye, kandi ubwiwe yavuze ati ndagisize mu minwe yanje. Tukumva mbere ngo n'amadiskuru yuko harabashatse kuburizamo ko cinjira mu Burundi, twababonye ngo kitabo cuzuye Dar es Salaam ngo tuje kugitora, gitoro kiruzuye, abantu bari mu ngorane zidasanzwe. Kibaza ati none leta vy'ukuri ijejwe igihugu no mwibwizwa shingiro hari article ivuga kwitaho iterambere n'imibereho y'abarundi y'igihugu nk'itegeko, ati le gouvernement doit tegerezwa gutora inyishu z'ibibazo bigoye igihugu mu bijanye n'ubutunzi n'imibereho y'abarundi. Kutabona ati igitoro ingene abantu bacumukuye baja ku kazi, abanyeshuri kuja ku ishuri, abantu baratonda hajya bakabura rimwe bagataha n'amaguru, nabo bari mu majipe yuzuye, kumva nyene ko ari normal. Umwanya abantu bata, abantu baratumwanya magroupe WhatsApp usanga bari kubabaza igitoro kirihe, abantu bararemvye ku igitoro transport, abantu baduha ko ya transport 40-50, abantu baki déplacer, abantu baragura litiro imwe amafaranga 200. L'inflation kitoro kiratera ibintu byose naho biba vyagimbuwa hanaha n'abaha mu biribwa. Iyo transport imaze kumera gutya izimvye uku ibintu byose bica biduga. Nta inflation dushobora kugwanya ngo tushobore neza ibiciro biduga igitoro kimeze gutya. Yarumva ngo bafashe ngo amabido, none igitoro kitabonetse, ayo mabido bafasha ngo bayaciye bayagurisha, ne bayagurije ntaguzwe n'abantu, yahindutse iki. Ijya ni exploit nko kuvuga ngo amabido ngo bayafata, je ndavyumva ngo mwango bace bayagurisha ngo bashira mu kiga ca leta. Iyo ni exploit. Dore ndiki si ya mabido ye naguzwe n'abantu, hari naho mbere nico nayo bagurisha ngira nizo borodoro twadukwiye no kubona data kujanye no mu gihe hari n'abace bakigabangana bagafuna kukigurisha kwa kundi nyine. None barashobora kwimira yuko ekonomi mu bindi bihugu nta ekonomi baho ata mobilité de biens et de personnes yari. Ibintu bitumvikana, izi ndongozi ziwacu ntizitembera. Yazigiye mu bindi bihugu zitembera zikabona. Ibindi bihugu mutera imbere bagendera ku mazi, bagendera mu kirere, bagendera ku isi, bagenda no mu kuzima ama metro. Ntaro n'ibihugu bya Afrika bishaka kuzana ama metro ubu bakaca mu kuzimu. La révolution du transport no muri 19e siècle ya matara yakiza niho l'industrialisation yakomeye. None uyu mwijima bashira mu gihugu n'nyabaki strategy n'igihugu mu bisanzwe cisone kitezo kico bita strategy energy, kazugira strategy energy. Kuyo deficit ya electricité ibuza amahinguriro gukora, abantu bacarondera n'ivyo bitoro gushira ama groupe electrogene bikanka, ama hopito, ama ambulance, ama hopito, ama ambulance ngo turabuze igitoro bajana abantu kwa muganga, ama hoteli yakira ingenza ya muri zuguru, ama restaurant ibintu gashobora gupfa bikagira gute, shobora gutera ingwara n'izihygiene. Mugabo ibintu normal. Mu bindi bihugu haba stock strategique niko bigenda. Igihugu cisoni kitagira stock strategique y'ibitoro y'amezi 6 y'amezi 12 niyo priorité ya mbere. Niyo mwijima turimwo. Ubu nta riske banabona yuko hashobora kwaduka ingwano mu kigobe c'abarabu hariya muri Zaire ni ingwano shobora kwaduka ati ya Irani na Itazu. Aya matu y'ingwano leta zungu za rikaragije hariya muri hajya byadutse, urazi igitoro turiho cogera ingene none leta yiteguriye gute ibyo bintu.
abandi ko bafite amasitoke strategique bazogira amaponso bazogira iki none twe bizogenda gute kera ntigeze kuba intambara mu Kigobe imwe yo kuri Saddam nandi leta zigafata kubera amasitoke strategique ibitoro yarahari ibintu bikabandana kese no kwibaga usanga amasitoke ibitoro amezi atanga yari yanubatse na stock strategique uraraba muri budget y'igihugu ahantu ubona muri investissement yo kubaka ibihangare bishasha byo kuzamo igitoro no kugira ukarindira ukabura ngabo natana kasoni ngo vision 2040 ngo ihangiro 2040 2060 aho babwiza tunga umubwiza tunga ko azana umutayi we mu gihugu kiba kimeze gute muri intuzeyi ibitoro ibiga byose ni indicateur strategie energy hagu ubona n'abagwiza tunga abantu ariko baraca gushorera imitaye hanze ayo mashira mahingura umwavu bura mu gihugu mugabo yumva ari karakwira Afrika nzima simitaye iri kirasohoka igihugu none agisohoka guke batawanje kurimbisa ngasuko baratuti context yo ngaha iragoye haro nibindaza umuntu yo kwibaza kubera iki tutumva ikibazo c'igitoro cizwe mu nama shingiranganje Conseil des ministres je ntagira umuntu aranyumvira ko muri Conseil des ministres barumva ati inama shingiranganje rikiri ikibazo c'igitoro igeretse urugendo muri parlement ucumva kanga mu nama shinga amateka mu nama nkenguza amateka inama nkenguza amateka kwihora yinanata ikabaza inda nayo nisubira basigabaza tumaze gusaba kenshi ko inama des acteurs y'abantu benshi bokwirwa n'ico kibazo bacicarire tukivugire hamwe mugabo baranyegeye abantu bari biyo nama kwitaba mugabo nanga sopebu iki bariko barahana abantu gutwara amaplaque ngo dusura kuronka ngo igitorwa ngo ameza ngahe ngo bagufatiye ibihano we sopebu ayo ubwo burenganzira ubukura he urongoye sopebu wewe ubuze umurundi kugura igitoro nkandi nibwizwa shingiro droit y'umurundi doko droit au consommateur wimuza nkande ngo dusura ku igitoro ubwo burenganzira ubukura ngo yagiye gutonda none agire gute abantu buzibarata umwanya abiri baragita ama stress bakirirwa baratonze bagira ikibaganira ivy'igitoro gusa bagira gute akazi karataka uri umwanya utakara ningo nacu uvuze wese turakwiyamirije wewe sopebu nta bubasha ufise bwo guhana abantu umuntu afise kuri droit à la consommation nta bubasha ufise imbaruka barundi mwabafashe nk'intama haravuga intuze donc dufate no kukigura basi nona ama exportation berbe ivuga ati amadovize tura winzahamu tutugira tuzigure barashora inzahamu muri berbe ayo ma cooperative minière sibyo berbe ni ishora gucizishora hanze kazigira reserve niyo zere bidoshanje iri he ejo bundi ubutare ngo buriko burashoka ku mugaragaro abantu barakoma amashinga ubutare buri ku mugaragaro n'ubutare ubutare bushitse ku mugaragaro ingaruka yago tubona ni mwibaza ubutare bushoye ku mugaragaro bagura mugaba ahubwo duhwere no kwidiza ibintu dukeneye uwo mu guverineri wa berbe ariko afashe iki gihugu berbe amadovize ari kanira mu gihugu ingena rigere priorité kugiragire kandi byose byagiye kuza biradindira igihe berbe giye gutangura kuja mu biro by'umukuru w'igihugu iki twagwa muri politiki berbe nikikora umurimo wayo wo kurabutunze bw'igihugu ugakoresha umwuga professionalisme bagahanura leta mu bintu bijanye n'ubutunzi iryo banga ryaratakaye iyo berbe kwitava mu biro byo muri presidence kandi niho byatanguye kuyangarira kuva berbe giye muri presidence niho byatanguye kuyangara muri za 2019 2018 babanga amadovize barayahaye abantu baratwara nta enquête ba nta na audit gouvernement responsable ishitsi gasanga ibintu ngivyo vyarabaye iragira enquête kameme none guverineri w'ico gihe Jean Chiza ntari nga
uravye muri statistique hafi 70%, 65% hafi 70% y'ibidandazwa mu Burundi vyinjira biciye ku isoko ya ruhande, marché parallèle. Uvuga ko marché parallèle abarundi bavyumve, ayo madovize umwe ngo aca kuri marché noir niyo yemporta ibintu byinshi muri iki gihugu, niyo abeshejeho igihugu. Naho rimwe waduka ukumva ngo bariko bari inyuma y'abana bari abagira iki, amabiro doshanje ndiwe yareka gakora hamba karibereza amadovize akinjira akajwa kumugaragara kagira gute, wirirwa inyuma y'umuvunjaye, wiruka inyuma y'umuvunjaye gusa mugabo na urazi neza ndibiri barabize canke muri ntuze barazi neza yuko plus de 60% y'ibidandazwa biri finance ku isoko parallèle. None nkaho BRB utubaririki none ayo 30 ivyo 30% vyinjira kuri yo soko nyene izwi binjiza iki? Priorité ni muri ya document reforme macroeconomique, aya mareforme aya mahinduka mu by'ubutunzi harimo ibyo kigitoro gitegeza kuba liberalize nukuvuga kikizana abantu bose bakacinjiza. None iyo monopole ugumana yo kwinjiza igitoro wewe kidakwiye abantu baruha ukabuza abandi kucinjiza nturiberalize, wifuza iki? Umurundi ahageze ubu ni litiro y'igitoro naho igura 10,000 nasubire gutonda akaguma agashikaronye igitoro yo baruhutse, kuko nta murundi atari karagura igitoro bitashikira ngo aje kugura ico gitoro kizimbe yiruka aburi yavani yaje cyane umunwana kwa muganga aduga canka aja muri irijasa amamanza gushingura abantu bitavye Imana kugira iki kuganduka kugira guta wose abantu baguma biruka turondera ibitoro abantu barawiriye naho ushaka kuri 10,000 kikaboneka liberalisation yo baramara. None iyo prix tugumiza ngo 4,000 kikaca kironka abantu bake, ngira kironka abantu 100 bavugwa numvise Domitien Ndayize yavuze iyo stratégie d'approvisionnement. None ni bandi batogwa gute abo banshira hamwe acinjiza atogwa gute? Mwageze kuvuga ngo gitaro ngo cuzuye Dar es Salaam muri tuje kugitora mwana baje. None barabuze kugira appel d'offre d'une entreprise d'une logistique kwebwira abatwinjiriza igitoro ko kuva kera vyaba muri yambarago amayira yugaye igitoro ko caguma cinjira. Abakija gihe bakoresha mwabajeri ngukiri bato muri za 96 twari ngaha twaduhejeza amashuri kaminuza ngaha twabibona muri yambaraga amayira yugaye igitoro cagumye cinjira ukuri kwami hari kwerabo ubu amahoro n'umutekano barahari barayaririmba baragira none tuko tuyavyaziki. Igihugu kiri mu ntambara no mu ntambara kitaronsa amahano nk'aya. No nje nibaza yuko hageze sinze igikwiye gukorwa kuko umuruho biteye abarundi urarenze, abantu bararushe abantu indongozi kuva gwegweje nako ico bategeza gukora. Twarumvise je mundi mukuru umugambwe uri ku butegetsi mu nama bari mwavuga ngo abanyagihugu ntibatangirirwa ngo bameze nk'amazi ngo arashobora kubagumukana ubutegetsi. Twe ntidushaka kubinda gushika hiyo, ibyo si dushaka. Abantu bakora ico bategeza gukora batabishoye batange imihoho haje abandi. Kibazo c'igitoro guverinoma yose itashe guitunganya yo ba démissionnaire ikagenda.